none uriko uramwigisha ingene ashobora gupanga umunsi nawe bizogufasha. None ko umwana bariko arakura azobandanya aba responsable, nawe umuvyeyi wumve ni ibintu bigushimishije. Ndakunda cyane yari igitabo nasomye abana b'Abisirayeli babigisha kuziganya bakiri bato, tukiri dutoyi cyane kugira niyakure bizomugumemo. Gukurikirana umwana ari mu buruhuko akunguko kari ku mwana ubwiwe natwega abavyeyi nuko twobakurikirana cyambere. Umwana ari mu buruhuko twomukurikirana gusumbya kujya kuntu dukurikirana umwana ari kwishuri. Kubera ari mu buruhuko yirirwa muhira, ivyo yirirwa arakora bitandukanye n'ivyo bamaze mu imisi myinshi ariko arakora. Bakunzi ba Wise Woman TV, bagenzi mudukunda, turabaramukije, turabahaye mwiriwe. Muno mwanya tugiye kuvugana namwe kubijanye n'abanyeshure. Tukaba twagira ibibakwe, tukaba turi kumwe n'umutumire mwiza, umushitsi mwiza, umudamu yiyemera, niwe tugiye kuvugana kuri no mwanya. Ariko imbere yuko tubabwira ivyiwe, nagomba ndabibwire ni jewe wanyu Irakoze Liliane. Reka rero duhindukize ku mutumire wacu mwiza, umushitsi wacu mwiza, yidondora ubwiwe kuko sinshobora kumuvugira. So umwana muto ni umumama mwiza, yiyemera, yiyizi, niwe agomba kwivuga, yidondora ubwiwe. Kaze. Murakoze cyane ku mijambo. Nitwa Nizigiyimana Sandrine. Kuri Wise Woman sindi umushitsi, kuri Wise Woman TV ntabwo ndi umushitsi, ndi umusangwa, kandi baza ko tuza kuryoherwa muri kino kiganiro cy'uno munsi. Ego murakoze. Arakoze cyane umutumire wacu, niwe tuza kumarana kanya turiko turaganira tuvugana ivyerekeye n'abanyeshure n'abavyeyi hamwe muri buno buruhuko bwo muri rinoci. Reka rero tubanze tumenye kandi Nizigiyimana Sandrine niki, Nizigiyimana Sandrine ninde, nimba atari banga arashobora kubitubwira. Murakoze cyane. Nizigiyimana Sandrine ni umudamu, umu entrepreneur. Ndafise abana nanje, byo tugira tuvugane byo mu buruhuko birakuraba birandaba nanje. Ego ni nk'ibyo. Arakoze cyane, murabona ko ari umudamu akerebutse, aganira, atwenga. Murabona ko kuvyukuri ikiganiro cyacu tugenda kucyumviriza turyohewe, kubera ko nugira kidushikirize aza kuba aryohewe cyane. Hanyuma rero tutagiye kure, reka dutangure ikiganiro nyezina. Twashaka rero tubaze umutumire wacu, mbega ni gute abavyeyi boba hafi y'abana babo muri kino gihe cy'uburuhuko? Tugire ku muriri, utuganirire, tumenye ingene abavyeyi bo kwifata canke boba hafi y'abana babo muri kino gihe cy'uburuhuko. Murakoze cyane. Gihe cy'uburuhuko ni gihe ciza, abana baba bari bafise umwanya wiyaguye, abana ntibatonda ku ishure, abana ntibavyuka yasize twati turagiye ku ishure. Ni gihe abana bafise umwanya munini bari muhira. Ego kiganiro ni ciza, ingene twega abavyeyi twuba hafi abana bari mu buruhuko nuko twobakurikirana cyambere. Umwana ari mu buruhuko twomukurikirana gusumbya kujya kuntu dukurikirana umwana ari kwishuri. Kubera ari mu buruhuko yirirwa muhira, ivyo yirirwa arakora bitandukanye n'ivyo bamaze mu imisi myinshi ariko arakora. Urumva kimwe yarashobora gukora vyiza canke agakora bibi. Cyo gituma abavyeyi turafise uruhara runini rwo gukurikirana abana bacu bari mu buruhuko. Uti gute? Umwana ushaka kumwigisha ingene ashobora gukora udukorwa duto. Nimbara abana baciga mu mashure mato urashobora kumwigisha ingene bamesa utuntu tworoshe, udushesheti, udukareso, ingene batumesa, ukamwigisha gukubura imbere y'umuryango, gukoropa. Nimba chambre yabo ari ntoya ari umwana muto arashobora kumwigisha bafata ikoropesho gutya, bakoropa guto, ifo kugira isuku, ukamwigisha kugira isuku, guhanagura mu kabati, guhanagura kuri televiziyo, canke gupanga impuzu mu cyumba ciwe haryama. Mu gihe cy'uburuhuko rero abavyeyi turabe cyane abana bacu cyane gose cyane, kubera tutabaravye bashobora gutwarwa n'ibindi bintu. Apart y'ivyo umwana ari mu buruhuko arakenera kuryoherwa.
ntavyuka aja kw'ishure nta devoir nta examen aravyuka akicara ngaho akarindira nyene umva rero twebwe abavyeyi tutabaye hafi umwana ashobora kuyanuye akavuga birashisha buruko burashisha ngaho muhira harashisha no nabuze icyo nkora nabuze icyo ngira nabuze iyonja kugira ngo umwana amererwe neza ari mu buruhuko twebwe abavyeyi turabifisemo uruhara dupangira abana bacu kugira kuntu baba batarayisununura mu vy'ubwenge ngo bamenye mpanga ibi no musi mpanga ibi mvyutse nkora ibi umuvyeyi ni wacagira uruhara rwo kumupangira umwana wiwe ivyo akora nimba vyutse ibrose fata ibrose raba pinjama voilà sasa kijya gitanda sasa peut-être yiga rige abakozi ari basigara barabikora ari mu buruhuko arashaka kugira occupation turitire kaguma kora udukogwa twomufasha nawe nyene donc kuguruka mu mutwe ibikorwa ni vyinshi cyane donc abavyeyi boha abana babo kandi abavyeyi ntibibagire ko abana bakenera no kuraba ga televiziyo abavyeyi bugaye mu mutwe abana bari mu buruhuko bararyohewe ni usanga umuvyeyi yagiye anyegeje carte ya start time yanyegeje ko ujya bigira abana bariko bariga ugasanga n'ubu ibaze vraiment abavyeyi vraiment no ifo kureka abana bacu akayaga kakarengana ubu somanya kunyegeza amakarte vraiment bari start time cyangwa canal gumiza ngaho abana barabo tudese anime baryoherwe bagiriki mugabo apana umunsi wose umwana aravyuka agakora udukogwa akagira n'umwanya wo kuraba dese anime akagira n'umwanya wo kuryama umuvyeyi tutabaye hafi umwana urashaka gusanga umwana yagiye kuyerera akamara umunsi wose yagiye kuyerera umva ivyo byose ni ibintu dukwiye gukurikirana cyane nimba umwana yafunguye saa sita nimba yanyoye yicaye mu gitondo tukabikurikirana turabe ko uburuhuko kweri abana bacu bariko barabubamo neza bariko baragira indero bariko baraba creative mu buruhuko urashobora gufata n'umwana ukamubwira okay uratanguye guca ubwenge fata ikaye n'ikaramu wandike amaproje yawe arakana harakaca kandika ngo ibipupe iki cyane fata wandike ingene umunsi wawuza ibi bintu uza gukora kuri uno munsi gushaka umugoroba ahumva uburi kuratuma umwana agira ubwenge naba ari mu buruhuko uburi kuratuma umwana umwigisha ibintu vyiza kamwigisha amahoro kamwigisha urukundo kamwigisha kuza kurabana abatante nimbara baduga ruguru bakaduga ruguru nimbara bavuye ruguru bakazi Bujumbura abana ugasanga abana babavyara abana babagenzi bariko barahura bakayaga bakaryoherwa nyene kubera bari vacances mu gihe c'ishure hari abana bataramukanya baguma kwikaye ariko ubu nakanya keza ko abana bumva bari ayere mu mutwe ntibagumye bugaranye mu vyumba mu mpangu hehe Tanganyika turayifise abana bajane kuri plage tujana abana bacu kuri plage baryoherwe baje ku mabalanso imana yaduheza gidu ikiyaga hafi nituri nk'abandi babanza gufata indege kugira bagende kuri plage tuje tugifise hafi na bus iragushikanayo ukagenda ukajana abana bakaryoherwa kuri plage bakumva turi muri vacances kwere mana nago bavuga iki vacances kirashishane dufite ibyo dukora nakintu tubona no abana kugira ntibabe anuye twega bafite turafite uruhara runini ya cyane muri iki gihe cya vacances cyo kubaba hafi tukabigisha ibintu by'ubwenge ibikorwa vyiza ego nivyo arakoze cyane mutumire wacu bakunzi ba Wise Woman TV murumva ko nuko biragenda neza kandi rero turacari kumwe hama dusubire kandi tubabaze ikindi kibazo mbega muri ivyo bintu mutudondaguriye hariho akarusho umwana aronka canke akunguko umwana aronka canke wewe ubwawo muvyeyi hariho akunguko ubibonamwo mu gihe witayeho neza umwana wawe ukamwigisha udukorwa n'utundi mbega hari ico ubona umwana yunguka canke wewe ubwawe umuvyeyi hari ico wunguka murakoze cyane kuri ico kibazo ciza gukurikirana umwana ari mu buruhuko akunguko kari ku mwana ubwiwe natwega abavyeyi uti gute none urukurara umwana wawe
ntiyirirwa arakina cyangwa ngo yirirwe mu Nyabagera kogayo harabirwa cyangwa muri Tanganyika kogayo agataha ku mugoroba ngira yagwaye n'ingwara kubera atabamukurikiranye kumukurikirana ukamubwira uti utegeza gukora ibi nibi ako nakunguko kuri twega abavyeyi cyangwa no kubana babo cyangwa kwigisha umwana kuyorganiza nakunguko ku muvyeyi kandi nakunguko ku mwana wiwe ku mwana none uriko uramwigisha ingene ashobora gupanga umunsi nawe bizogufasha none ku mwana bariko arakura azobandanya aba responsable nawe umuvyeyi wumve ni ibintu bigushimishije hajya umwana wawe nimba yamenye guteka nimba yamenye kugira isuku neza kubera muri vacances yarose umwanya uhagije kabona umwana yamenye kugira isuku neza wibaza naho amashuri azotangura umwana azoshabandanya ameze uko nyene ego hanyuma ibindi navyo akandi kunguko nuko abana muri vacances barabaha amahera sanga batonto abatantine babahaye 500 canke baje kubaramutsa babasigiye même 5000 canke 10000 umwana aciyajana kwibutse ugasanga yaranguye imbombo za 10000 warose taxi zigutwaza umva ngaho umwana donc nabazi kwiyorganiza canke amenye ibintu vyo kuziganya abana bacu turasho kubigisha kuziganya bakiri batoyi kuko nure guma baronka udufaranga canke bagiye gutembera ku batante ukaca babaha tora 2000 tora iki mwana wanje gasanga rero ashitse muhira ciye yonona ya mahera umuvyeyi ngaho arafise mu ruharo utegaza kumera ku mwana nimba warose ya mahera ushaka kubika no munsi ukagenda ukagura boom kanwa mukuga hakuna n'abandi muvukana hanyuma ayo yanduzo yakoresha ikindi gihe musanga umwana yaguze ibintu vya 10000 imbombo ibisuguti bibomu ahejeje kurya niho musanga n'umwana yagwaye mu nda yego kwigisha umwana kuziganya kwiorganiza navyo nyene nakunguko ku muvyeyi ndakunda cyane yari gitabo nasomye abana b'Abisirayeli babigisha kuziganya bakiri bato tukiri dutoyi cyane kugira ni yakure bizomugumemo natwe abana bacu no kuvyerekeye utwo dufaranga naho bijana canke 10 canke 2000 tubigishe kuziganya neza murabona iki gihe turi mu gihe ca entrepreneuria bizogufasha nawe umuvyeyi ni baro dukorwa duto umwana ashobora kudukora biradufasha kwera umwana ariko aragira indero umwana ariko arakura neza umwana ariko arakura azi kwiorganiza umwana ariko arakura azi kuyipangira umwanya akawupanga neza ndafise umunsi wose sinja kwishuri ariko umwanya ndawupanze neza vamidi ndaza kugira udukorwa utu sasa ndafungura ku mugoroba ndaryama hanyuma ndavyuka gukora abadesi anime nakarusho kuri twega abavyeyi kandi no kubana bariko barakura neza babona inzira nziza zo kwavansa yego murakoze cyane Madame Sandrine Nizigimana kuko muriko muratubwira ibintu nkora mutima kandi abantu bose abakunzi ba Wise Woman TV baguma bavyumviriza kandi ndazi benshi biraza kutwubaka natwebwe turimwo n'abandi bose turi barimwo biraza kutwubaka hanyuma hari ikindi kintu wavuze ku bavyeyi ko bofasha abana babo dukogwa ibiki ibintu byinshi wadondaguye mbega hari ingaruka mbi yoba ihari mu gihe abavyeyi batakoze inshingano zabo mu gihe abavyeyi batakoze ico bajejwe kuko hari abavyeyi kumbure usanga batabikora nkuko bigeze kutubwira ko hari abana bagenda bakayerera bakagarukira sinibaza ko ngaho umuvyeyi aba ariko arakurikirana umwana none hari izindi ngaruka mbi zoba zihari mu gihe umuvyeyi atoba yakoze ikintu ajejwe murakoze cyane gose ingaruka mbi ntizobura igihe umuvyeyi atakurikiranye neza umwana we ari mu buruhuko canke muri vacances uti ingaruka mbi ya mbere novuga nuko umwana ashobora kubika ibandi umva umwana arafise umwanya temps libre ni nyinshi cyane umva arashobora muri uwo mwanya kucakora ibintu bitaroranye ibintu bitabereye umwana akazogera ko aja ku ishuri yamaze kuba kabandi kubera iki muri vacances ni yarose umuntu amwereka inzira uti no gacusanga aramenyereye ubuguruguru bwishi ageze mu ishu ageze umwaka utanguye w'ishuri ugasanga bigisha baravuze mana y'ijoro nisi we turapfuye
umwana nibiki ugasanga umwana ahinduye comportement kubera amaze amezi 2 ko arakora ibintu vy'ubugurugura ko arayerera kubita utundi twanagiriki umva iyo ni ngaruka mbi yo kutamuba hafi umwana kandi kibereye abari umwana bavuga ati igiti kigororwa kikiri gitoya yego muri vacances rero tutitaye umwana atsoba kabandi kubera arafise temps libre afise iyo temps libre rero turabe ayikoremo ibintu vyiza ntayikoremwe ibintu bibi yego niyo ngaruka mbona mbi yego murakoze cyane sindeka kubashimira kubera ko ibintu muri ko muratubwira ku by'ukuri ni ibintu bitwubaka ibintu biriko biradufasha kumbure hariho ibintu bimwe tutari tuzi abavyeyi benshi batazi yuko kureka umwana ngo nuko ari muri vacances ukamureka yitware wenyene twe twaguma tubona tuti nukubareka bakitemberera bakimenya hama bagataha ariko turumva yuko dukwiye kugira umwanya wo kubegera no kubana nabo no kubigisha utuntu n'utundi bakunzi ba Wise Woman TV turiko turegereza ku musozo w'ikiganiro cacu ariko imbere yuko turangiza tugomba tumubaze akantu gatoya akantu kanyuma madame Nizigimana Sandrine atubwire mbega hari akamo wotera abavyeyi ukatubwira ingene donc ukababwira kamo bakamenya ingene bo kwifata na cyane muri kige turi mu buruhuko kuko sinibaza yuko twese twoba tubigenza nkuko ubigenza wewe kuko watubwiye ko ufise abana mbega hari akamo wotera abo bavyeyi basinda bibazwa ataco banezwe mu bijanye no gufasha abana babo mu gihe cy'uburuhuko murakoze cyane akamonotera abavyeyi bose bafise abana bari mu buruhuko nuko bo biyegereza bakaba hafi yabo muri iki gihe cy'uburuhuko urasanga ama organisation amashure amashengero canke amashira hamwe ategura ibintu donc vyo kokipa abana itirma Jeni baza ko abavyeyi boraba naho hantu bakaza barabajana abana hariho ama eglise ategura ibikorane vy'abana usanga bako barigisha ijambo ry'Imana bako barigisha ubuntu bariko barigisha urukundo kwitwara neza abavyeyi barabe babarungika abana ko yandazi beshi baba bari kubuzi babarungika abana muri ivyo bintu donc cyangwa abantu bategura ibintu vyiza vyerekeye abana kubera twege tutabigishije abana bacu tubereka inzira nziza hari abandi canke hari ibindi bintu bizobigisha cyane gose gasanga turicujije uti iyo namenya kweka umwana wanje nta mwankadre hakiri kare kweka ntamubaye hafi hakiri kare tubigishe rero ineza kubera tutayibigishije twege nk'abavyeyi babo nitwe twe gufata ya mbere hari abandi bantu muri iki gihe nyene cy'uburuhuko canke hari abandi bantu hari abandi bana hari ibindi bikorwa bibi bikorwa n'abana iki bishobora kuba affect ugasanga umwana arononekaye cyo tuma mvuga umuvyeyi yo bafu umwana wiwe muri iki gihe cy'uburuhuko yigore ndazi ko bigoye imyanya kurondera ubuzima ariko umuntu aragira effort kuvyashoboye ukakora uti jewe ibyo shoboye byose narabikoze ngibi ukasanga umwana ariko arabaho neza kandi ugasanga wowe umuvyeyi biriko birakorohereza n'umwana biko biramorohereza pana ntitube babavye bavuga yo ndagoba abana baragiye mu buruhuko dapfuye bazongora bazogira iki oya abavyeyi bavuga ivyo vraiment babifute ahubwo ni gihe kidace kuba hafi y'abana bacu affection rukundo apana yose je nzobona amashuri atanguye mananje je abavyeyi bavuga ivyo je ndi contre yabo sizobona amashuri atanguye umva nushaka ko abana baruhuka baba hafi ega uri nyina wabo uri se wabo urukuraganya ngo ndagowe none ubashirahe ubajane hari abakurerere agandira nabi wawe ibijya sivyo vraiment abavyeyi ngaho badekonye ati ndagowe sije nzobona amashuri aratanguye yahugo yonda ryoho twana twanje turi hafi yanje turakina n'abavyeyi babi flexible bakina n'abana nimba ari umugozi nimba ari ballon nimba ari uturirimbo cyo gutamba cyangwa kankuraje abana munzu nyene umwana yakoze ikintu akagikora neza kamukomera amashi bravo akabona nyene kwa umushampion kwera abana baratwigira ko nako kamo rero notera abavyeyi
dukurikirane abana bacu muri iki gihe cy'uburuhuko tubigishe n'inzira nziza uko dushoboye. Murakoze. Nababwiye bakunzi ba Wise Woman TV, nababwiye ko dufise umudamu hano yiyemera, aryoshe inkuru, atwenza, ndibaza mwumvise ko ibintu byari biryoshe. Hanyuma tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, turabakengurukiye kuba mwadukurikiranye, turabakengurukiye kubona mwaduteze yompi, hanyuma mugiraho muba mubahwe. Twari kumwe na Sandrine Nizigiyimana na jewe wanyu Irakoze Liliane. Naho ubutaha.